Demana mana yanje ibi bintu ni biki? Taylor 6 Demana aho benshi bari bazi neza yuko yakize cyangwa se yatoye agahenge. Ni Taylor 6 Demana ugiye kuraba zimwe muri post ariko arasohora acije kuri page yiwe ya Facebook, ndibaza urazibona ngaha kuri screen yawe iriko iratembera ngaho, sinzi nimba uri kurakoresha telefone canke imashini. Urabona screen ziriko ziratembera ngaho kuri screen yawe. Ni Taylor 6 Demana aho benshi bari bazi neza yuko rero ashobora kuba yaratoye agahenge, cyangwa se aho benshi bariko baravuga ko Taylor 6 Demana yoba yongeye gukira, amagara yiwe yifashe neza. Ni Taylor 6 yahebuje abafana biwe, aho benshi bongeye kuvuga ati Taylor 6 Demana ntiyigeze akira na gatoya, ahubwo Taylor 6 Demana yagumanye bwa bugwayi bwiwe. By the way, namwe mu mapost abiri yasohoye ku munsi w'ejo, novuga neza yuko ni zimwe muri post zirimo amajambo udashobora kwandika umeze neza, ni zimwe muri post udashobora kwandika uko wiboneye, ni zimwe muri post nko kuri kuranyumva urashobora gusimbira kuri page yiwe ya Facebook ukaraba zimwe muri post yakoze ku munsi w'ejo. Ni Taylor 6 Demana no kugira neza yuko akomeza gutera ikigongwe bamwe mu bafana biwe, cyangwa se bamwe mu bantu bakunda ibikorwa vyiwe nkuko nabikubwiye. Ni Taylor 6 Demana asanzwe afise urubuga, novuga neza yuko rumwe mu mbuga zikurikiranwa cyane ku muhora wa Facebook, cyangwa se kuri ku rubuga rwa Facebook page. Ni Taylor 6 Demana akaba asanzwe ari na mutoya wa Benturo, murabizi neza ko nawe asanzwe ari umuririmbyi w'umurundi. By the way, ni Taylor 6 Demana anavuga neza ko yakoze byinshi muri industry mu muziki wa 257. Nimba ukurikirana umuziki, nimba uzi umuziki, iyo zina nibaze neza ko atari rya mbere ryumvise Taylor 6 Demana. Ni Demana aho novuga neza yuko rero zimwe muri post yakoze aho asa nk'uwibasiye umwe mu bambitsi, novuga neza yuko azwi cyane muri industry ya 257. Umwe mu bambitsi yambitse abaririmbyi benshi cyane, yambitse abantu benshi cyane, baba baririmbyi b'abanyamahanga baje gukorera amakonseri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni umwe mu bambitsi novuga neza yuko yambitse ba Kenny Solo, ba Ariel Wise, yambitse abaririmbyi benshi ba Juno Kizigenza, yambitse abaririmbyi benshi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, yambitse ba Harmonize baje gukorera amakonseri ngaha mu Burundi. Nkuko nabikubwiye rero Taylor 6 Demana numwe mu bantu yibasiye umwambitsi azwi izina rya K-Mars, abukishije muri post yakoze ku munsi w'ejo. K-Mars nkuko nabikubwiye ni umwambitsi asanzwe akorera industry ya Buja Flavor, asanzwe yambika abaririmbyi b'abarundi, abanyamahanga baje mu gihugu cyacu cy'u Burundi gukora amakonseri, gukora ibiteramo ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ni K-Mars navuga neza yuko yibasiwe n'umwe mu bapromota cyangwa se n'umwe mu baririmbyi, kuko murabizi neza yuko Taylor 6 Demana urashobora kumwita umuririmbyi cyangwa ukamwita umupromota, kuko araririmba akaba n'umupromota. Ku munsi w'ejo rero yibasiye K-Mars kuri post ndende cyane abukije kuri page ya Facebook, aho harimo amajambo avuga ati, amubwira ko yoza kuraba muhiri wabo mu cyarama hasanzwe abaye, aho yamwiswe dog. Namwe mu majambo rero yatumye abantu benshi baza ati mbega Taylor 6 Demana ni iyihe mpamvu yibasiye uno mwambitsi azwi ku izina rya K-Mars, mu gihe tuzi neza yuko rero numwe mu bambitsi byariko biravuga ko agiye kuzarambika Taylor 6 Demana. Taylor 6 Demana urazi neza yuko rero yaheruka kuronka amahirwe yo gufashwa nimwe muri just sinzi ko novuga management, sinzi ko novuga team yorganize ibiteramo, lakini ni Itala event novuga neza yuko rero niyo yareka guha amahirwe Taylor 6 Demana kugira ngo baze baramufasha, kugira ngo babe nka management yiwe just babikije mu gayo kuririmba. Yes, ni Taylor 6 Demana rero novuga neza yuko yaheruka kuronka ako kajyo ko gufashwa
na Itala event. Yes, Taylor 6 Demana rero novuga neza yuko aho yashoboye kuduga Ingozi muri rari. Murabizi neza yuko abantu mukurikirana imyidagaduro murabizi ko rari iheruka kuba mu gisagara ca Ngozi. Yes, Taylor 6 Demana rero nawe nyene yari yashoboye kuduga Ingozi abifashijwemo na Itala event. Yari yashoboye kumufata mu minwe kugira ngo ishobore kumufasha. Nimwe zimwe mu foto zagaragaye Taylor 6 Demana ari mu gisagara ca Ngozi, aho yari yambaye umupira wanditse ko Itala, nkuko nabikubwiye ati Itala event nibo bari biyemeje gufasha Taylor 6 Demana. Yes, nimwe mu bintu byahaye icizere rero abafana biwe, aho bavuze ati Taylor 6 Demana ashobora kuba yorohewe ko agiye gufashwa na Itala event, ashobora kuba yorohewe. By the way, zimwe re muri posti zibiri, iyindi posti nayo genda kuri page ya Facebook uraza kuyisomera, ariko iyo ndakubwiye niyo posti novuga neza yuko yifatiye mu gahanga umwambitsi witwa K-Mars. Kugeza n'ubu rero benshi bataratahura mbega niye mpamvu Taylor 6 yoba yanditse amajambo nkajya kumwambitsi K-Mars, kugeraho amwitwa Dogo, kugeraho amubwira ko yoza kuraba iwabo mu Carama, amubwira ko yomuvuga abanje kuza kuraba iwabo ati ntibakenye na gatoya. By the way rero iyo posti iri kuri page ya Taylor 6 Demana. Hari n'indi post nta kuri Rwanda sigura ngaha mwa kino kiganiro, ahubwo no gusaba ko wewe nyene woja kuri page ya Taylor 6 ukandika Taylor 6 Demana, ukaraba iyo post yakoze, uraza kubona mbega Taylor 6 akubeshi bari batangira ikizere yuko kuba agiye gufashwa na Itala event, yuko amagara yiwe agiye kongera kumera neza. Mbega bimeze gute? Mbega biraherera he? By the way, ni mutoya wa Benturo nawe na muririmbyi wo Murundi asanzwe afite indirimbo vuba cyane agiye kurekura. Nimwe mu ndirimbo ivuga ati shitura abana ba Mutama, let's go, shitura abana wagwa. Yes, nimwe mu ndirimbo rero igiye gusohoka vuba ya Benturo. By the way, Benturo akaba asanzwe ari mukuru wa Taylor 6 Demana. Demana rero benshi bari bazi neza yuko amagara yiwe ameze neza, agiye koroherwa kuva arose ico no kwita management. Mbega izi posti zirasigura iki? Mbega zino posti ni management uya mubwiza azandike? Mbega zino posti ni Taylor 6 ubwo yazanditse cyangwa ni management yiwe? Nivyo abantu benshi bakomeza kwibaza. Turazi neza yuko iyo umuririmbyi arose management cyangwa se iyo arose abantu bamufasha atigeragira uburenganzira ku rubuga na rumwe, imbuga zose zikoreshwa na management. Mbega inyuma ko Taylor 6 afashwe mu minwe na Itala event, mbega ni imbuga ziwe ni wazikoresha cyangwa ndabandi bazikoresha, cyangwa ni management yo ya Itala ikoresha zino mbuga azono muririmbyi akaba no promoter azwi izina rya Taylor 6 Demana. Ariho resho bahera bibaza ati mbega zino posti ni Demana yazanditse cyangwa ni management yiwe yazanditse? Mbega ukuri no ko ni mwe nakubwira ati nimba warakoze subscribe, amakuru yose uzayakura ngaha kuri no YouTube channel. Icyo ndagusaba gusa remember subscribe. Narakubwiye ko nabandi mwibarabara aho ndi hose ndaguhereza amakuru ntitaye aho ndi, ikiza gusa nuko ibyo ndi kuvuga bibashikira. Yes, wotarakora subscribe, please ikora bana kugira ngo uzurahabwa update amakuru agezweho umwanya ku mwanya. Mu gihe wakoze subscribe azoza gushikira biciye kuri no YouTube nyene. By the way, remember subscribe, wotarayikora please ikora right now. Juri kurumva kuri micro Ishobor Radio sewa promoter bose mu gihugu atapapa namwana. Mbega ninde muntu wundi yo gukorera amakuru ari muri street ariko aragenda bivanye n'ahari hose akaguhereza inkuru? Naguhaye inkuru ya Taylor 6 Demana, vuba cyane ndaza ndaguhereza iyindi nkuru ikiravuga mu myidagaduro muri industry ya 257. Ndaza ndakubwira amwe makuru ariko aravuga ku muririmbyi azwi izina rya Sabi satura amabafure n'amabuye kuva muri Empire Avenue.
asanzwe yubakanye na Benayisi nubwo batara